ntanya ari kudendereza mwaka huu kitaeleweka. None nimba bishikanya n'ibihumbi 4 aba nabo bavuye. Kimara umunsi nikimara basi. Inyina mico rero nk'izo rero abantu barawe kurimbura mbega zazanye iterambere ringana iki. Amarementanya atandukanye yatumye Uburundi bugira iteka ringana gute kiretse ko vyadutukishije gusa. Nico gituma rero barundi kazi basenere n'abatari abasenere harageze yuko Uburundi bwisubiza iteka, abarundi bakagendera ubuntu, abarundi bakavavanura no gushirinda imbere, kuko ivyo byose ababikora nukubera iyi mugana yo murazi yuko ihumira indya ikica kokize. Uburundi nibuzotezwe imbere n'amarementanya namba, Uburundi nibuzotezwe imbere n'inyina mico ishwi. Abakinyi banine nariko ndavuga ni Uburundi nibuzotezwe imbere n'amarementanya, nibuzotezwe imbere n'ubuswaganyi, nibuzotezwe imbere n'ubwobe gito bwose tumaze y'imyaka twigenderamwo twivayangamwo, ariko buzotezwe imbere nuko abarundi tuvavanuye n'utwo tugezo twose tukemera kugendera ubuntu, tukemera kuba abashinga ntahe n'abapfasoni babushitse aho kwiyita ivyo twiyita tudashobora kugendera. Uyu munsi mumbabarire imbere yuko shika kwijambo nyezina mbanze ngaruke ku bintu bimwe bimwe vyasinzikaje kino gihugu. Icambere navuze yuko amarementanya ndaca dufasha, ndaca tugejejeko. Inyina mico ndaco zidufasha, ndaho zidushikana. Kandi aha dushaka twibukanye kuko abatware rimwe na rimwe baritwaza igihagararo bafise bagahonyanga amategeko bakabuza uburenganzira abarundi n'abarundi kazi. Iyi province ya Ngozi aho hirya muri prison centrale haravundiye y'abantu bazira ngo bagiye mu bikorwa by'umugambwe CNL mwikomine watari yo bavukamwo. Ico ni gikenye nico dushaka guhindura. Mundwi heze abatware b'iyi ntara ya Ngozi nimwebwe ndiko ndabarira, narumvise ivyavugiwe Busiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse. Babikura ye umume wese ni wamenye napanga akazi kiwe, nta muntu agaburirwa n'umutware numwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo. Amategeko aratomoye, ibikorwa byo kwiyamamaza bitangura isaha 12 zo mu gitondo bigahera isaha 12 zo ku mugoroba. Aho ndabivuze kubera iki? Aha barabivuze baca bashaka kubigira itegeko, ejo babagomoremo zambonera kurezi batangire nimuje mu myamamazo yanyu. Banyakwa mujejwe umutekano, ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abantu babuza kuja mu bikorwa byo vya propaganda, bagashira nako bagakubitana. Nimuze muvuge ngo babi n'abasenere. Ibi ndabivuze ndavyemanga
nivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka ntimuze muvuge ngo nabasenere babi ubwo twarabonye ingene benshi muri bagenzi banyu bashaka babyifatamwe ntibishimije na gatoyi mwaciye mu migambwe nivyo cyane ni mwana yiciyemwo mugabo mumenye ikintu kimwe igihugu ndabanyagihugu twese twitwa bene gihugu twitwa abanyagihugu hayijarishi turabarundi umushahara muhembwa nuva mu mugambwe umushahara muhembwa nuva kwa buramatari nuva kwa musitanteri ngo abakoresha ibinyuranye n'amategeko koresha amategeko nko mwavyize uri mu makosa ahanwe uri mukuri yubahirizwe icyo dukeneye n'uburundi buzira akarenganyo n'uburundi buzira gatotezo dukeneye uburundi bwa bose kandi ubwo burundi bwa bose tubwubaka twese mu kubahiriza amategeko no mu kubahana no kubahirizanya